rero je ndiko nandika bijya mba ndiko nshaka nawe muririmbyi wundi ahabwa agaciro uno munsi umuririmbyi nta gaciro afite cyane ngaha mu Burundi ariko iyo hadutse ibintu by'ibigwara iyo hadutse abantu bashaka ibintu by'publicité iyo hadutse abantu bashaka ibiki ikintu ca mbere kiza abantu bafatiye mbere bamara baririmba problème ihari ni imwe umva turaprofitana ikindi naco tuba dushaka dukora ikintu kimwe cyo dushika kuri ya ntambwe twifuje indirimbo tabura novuga ko ari indirimbo y'ikirori kandi novuga ko ari indirimbo iri mu inyigisho iyo rero turavuga gutabura ni juste gutabura isi ni terme nshasha dukeneye ko abantu bamenya gutabura isi isura yitabura nayo ikagutabura ko amaruhukiro yayo impera. Yes, bakunzi banda TV turaramukije twenge ati hamwire bivanye naho umwe wese akaradukuriranira aherereye. So kuri mwe muri kumwe na Elma Loving ma kamera naho muri kumwe na Dosi the Machine. So nkuko mubibona turi kumwe n'umuririmbyi adasanzwe muri ndeka bikora neza muri industry ya Buja Flavor. Aha dufite byinshi bishasha dufite n'amakuru menshi biza kumushikiriza ariko imbere ya byose reka twanze tumuhe mwaramusa. Amahoro meze neza. Turashima. So ko batakuzi no musi nshaka unyibwire neza ukuntu waje kuri tabura amatu garuke n'izina giwa. Tabura novuga ko ariyo ndirimbo shasha mfise kuri uwo mwanya uretse ko hariyo n'izindi nyinshi ziri nyuma mugatabura kuri uwo mwanya nimaze gusohoka sivyo hama ku mazina yanje nitwa Obelix ku mbuga naho nitwa Obelix Burundi ego niyo mazina novuga nkoresha muri uwo mwuga Yes, Obelix Burundi itarajyaka benshi baramuzi ni bwa bumwe. So ku mazina y'ukuri wowe witwa gute? Ku mazina y'ukuri nitwa Nkunzimana Oba. Nkunzimana Obe. Bakozi banda TV nazimwe benshi ntimarimo muzi zina giye muzi ko yitwa nde Obelix itarajyaka ni bwa bumwe. Obe twisubira inyuma gato ni Obelix yatangiye umuziki gari yumvise impano yiwe gari kubatazi kariyeri yawe neza y'umuziki. Ico kibazo ahanini benshi gira kiborohera kwishura mugaje kirangora kubera umbajije ngiye numvise impano y'umuziki je kuva kera namye nkunda guma n'interprete uturimbo tw'abandi subiramwo abagenzi bakambwira urafise ijwi ga nawe uririmba ivyiwawe ariko urashobora kuba ufise ijwi utazi kuririmba sivyo je rero vyaramfasha umwanya kubera avant nararirimba abantu bakambwira urafise ijwi mu nyuma ca ntangura kugira ibintu vy'amarap mugabo c'était en 2013 gutyo mugamuhira je ntibabinkundira ko no umuririmbyi ko no zandaririmba kubera ntari bwaheze ishuri bien sûr cyo vyumva nawe hama candagira kantu kugu stopa kwanza ndabiheba mu nyuma candagira ntangura kwigira kuririmbira ku vyuma ku bicurarangisho niho naje kubona neza ko bishoboka ko umuntu ashobora kuba afise impano mugabo afise ryajwi mugabo atazi kuririmba ashaka kuba ufise ijwi utazi kuririmba ni bake babitahura ivyo rero narashoboye kugira ama repetition menshi agiye atandukanye ndiga kuririmbira ku vyuma ndabimenya nk'ubu je novuga ndagerageza sinovuga ndabizi ko hari abandi bantu barenze cyane boca batwenga nka bakidumu Obelix ageze kuri live aratabura vraiment singendo uko vraiment ndaririmba. Yes, Obelix. Yes. Ndashaka nsubira imyaka ko wambwiye ati abavyeyi ntibakundiye ko ukora umuziki muri iyo myaka warukiririmba. Ucinjira gukora indirimbo ya mbere bavyakiriye gute? Inama myizaje zari izihe kwanza ku bavyeyi dufatire ngaho kwanza. Urumva kwanza umuvyeyi amafise impuhwe y'umwana, umuvyeyi amashaka ko umwana yiga heza amashure hama umwana bari we amenye ivyo akora. Mugabo yaraciye ubwenge ari we yihitiramwe nka kujya we wihitiramwe umugore none we papa wani wazokurondera umugore ivyo byari vya kera rero novuga ko icabituma hanini sikuvuga ngo nuko ngo umuziki ngo usamaza cane ego nivyo urasamaza mugabo akenshi abavyeyi bafite izindi image z'abaririmbyi surtout abadutanguriye imbere abavyeyi batwara abavoyo abavyeyi batwara abantu batiga muga muri bo hari aba lisansi hajya binumiye bawukora umuziki barize rero ingendo y'undi ravuna hariho nabandi bashaka gukora umuziki batasomye sivyo rero umuvyeyi yabashaka ukora ikintu wiyumvamwo ariko ugikore kandi hageze ku mwanya wacu bien sûr
Twakunze banda TV nko mu vyumva Obelix ariko adufishura byinshi kuntu umuziki wagiye ugenda ibintu byagiye ahuriramwe nabyo mu muryango hanyuma turashaka kumenya uno munsi Obelix muri famille bamufata gute ku muziki uko warakuze ibyo bashakanye ngo warabikoze bavyakira gute uno munsi rero akora muziki bo je novuga ko atavyakira nabi uko nta numwe ndumva mbwiye ngo hagarika ivyo bintu uri kurakora umuziki ndawukora kandi nkawukora n'umutima wanje nyene ukunze ko premièrement ndabikunda ikindi naco uraza umuntu yafise ingabirana iguma imubiramwo nanje ni kenshi maze kwiyumvira kumera nk'uhagarika bivanye n'intambamyi tugenda turahura nazo muziki reka ndazigire ko nazone kubura gifasha umuziki urazimvye mu bisanzwe umva gukora audio y'ibihumbi 100 ukacukora video zose nirwa ndavuga ko ntizigira ibiciro umwe wese akora yashoboye sivyo umva ni ibintu usanga bivuna cyane ukacuraba rero hirya no hino uri kurasuzugurika abantu baguma babona umenga ibintu ukora ntawe biriko biraja ariko novuga uko biri kose ni intango buke buke gusa ibintu bizogenda neza tukiri ngaho nyene umfatiye ahantu nashaka gushika ni Obelix no musi yazindutse kuri status yiwe ashiraka akababaro kadasanzwe yerekana umenga arafise kuvijanye n'ikintu cy'amafaranga cy'uburyo bw'umuziki wiwe ukuntu batitaho impano yiwe eske nikihe kintu kikubabaza cyane muri Buja Flavor uvuga ati je nkubu ndakibonye cyane umumengo umuziki no uhagarika bo unkoza babara mugabo reka ngerageze kubivuga hajya je bonye nanditse ibintu nkabijya ko navyanditse muri rusange sinavyanditse nk'uvyandikako kuko je no munsi ndashobora gusezera isi ariko umuziki nuzobupfuye hari abandi baririmbyi bazobandanya rero je ndiko nandika bijya mba ndiko nshaka nawe muririmbyi wundi ahabwa agaciro uno munsi umuririmbyi nta gaciro afite cyane ngaha mu Burundi ariko iyo hadutse ibintu vy'ibigwara iyo hadutse abantu bashaka ibintu vy'publicité iyo hadutse abantu bashaka ibiki ikintu ca mbere kiza abantu bafatiye mbere bamara baririmbyi umva je ndiko ndabona neza ngerageje kuraba n'amaso yanje iyaba umuziki utabaho hari ibintu vyinshi ngaha byo kononekara ngaha nkacangira ko kandi nkavuga na babashunaliste usanga badashaka kuvuza umuziki ndundi bakavuza inyamahanga iyo mviri yaba iyo yose iyo muziki ndundi n'inyamahanga atazihari hari abo vyogora gukora ibiganiro ndabeshe simbeshe hama boje ico nariko ndaharanira hanini n'igiki ndiko ndaharanira ko umuntu wese yogira agaciro ivyo akora agatera imbere mu vyo akora apana ko twama tuzunguruka handi nyene ugasanga marchanariye ukuntu umva usanga umenga ntituzi ivyo turimwo imyaka nayo iguma igenda umva umaze gukora ikintu 5 utarabona ikintu kizima umaze gukuramwo usanga umenga nta kintu kibiriko biragufasha wewe ariko obe ngarutse inyuma namwe baririmbye je ndavuga ko mufise ikosa ko bamwe ariko kujanye nko kwitwebwe abamenyesha makuru bashaka kumurondera muri babati nkene ukorana nawe akabanza kukubwira ibintu birebire kujana hirya no hino ariko namenye ko nawe uri kuramurondera kubwineza yiwe neza y'umuziki wiwe wo ubivuze ko kuri iki kintu badufata natwe ukuntu mama namagatamo kumuza gutera umutima mubi ku bandi bantu ngo niyo batumye ibintu bitagera imbere bo sukuvuga ngo natwe ngo turafise amakosa nivyo nta nyambo nimwe iburagahonzi kandi ni wumva umuntu akubwiye ngo oya nibikunda nidukora ikiganiro ntuzubabare ndabigusavye ntuzubabare urazi impamvu uzofata umwanya kwanza canke ubanze umwegera umubazi kubera iki tudakora mu bwitonzi yamani hari umuntu uza wumva mubwiye pardon manze merahiza nyeshwe twumvikana umuntu kazamba akubwiye ngo ukorera TV malinki akarango je sinokora igana kuri iyo TV meze uko ronka abantu bake ese bage abantu bake ntibakene kumenya akazi kiwawe bo ikintu kiba gihari ntacuzi je nico tubanda kubwiye ko nciriyemwo hajye umwegereye ukamubaza yo kubwira impamvu sivyo twebwe ngaha mu Burundi problème ihari ni imwe umva turaprofitana ikindi naco tuba dushaka dukora ikintu kimwe ce dushika kuri ya ntambwe twifuje orke ntibikunda nshobora gusimba etape nico gituma ndakubwira umuntu akubwiye ngo ntashobora gukorana nawe kubera abona ama views ari make canke abagukurikirana ari bake abayihenze cyane uko nawe ntiyatanguye akazi twese dutangurira hasi ama tukagenda turatera intambwe buke buke ubuzima ni esikariye ugenda uraduga buke buke
yeah. Yes, bakunzi banda TV nko muvyumva ibiganiro bimeze neza hagati ya jewe Elma Love na Obelix, ariko reka twinjire neza ku ndirimbo Tabura. Kubera iki Tabura? Bo indirimbo Tabura novuga ko ari indirimbo y'ikirori kandi novuga ko ari indirimbo iri mu inyigisho. Iyo rero turavuga gutabura ni juste gutabura isi ni terme nshasha dukeneye ko abantu bamenya gutabura isi isura yitabura nayo ikagutabura ko amaruhukiro yayo impera n'imperuka yawe irakumira. Ndabesha. Yes, Obe. Aho nubeshe mbe miratumira ariko rero Jere kamvuge ko Obelix no musasika afite faranga ryo gutabura ko yavuze ati amazi misi yifunga ariko ubwo weekend yinjire katumena nasha. Nanyu urama mubone. Je simba ngaho utana buri. Bo je novuga yuko ahari amahera ntavuga ubwa mbere kwanza ico dukwiye kumenya amahera ntavuga uko urashobora kubona je umenga ndafite amahera ugasanga amahera ari muri wewe ntaco ni washaka turataburana nta ribi. Abaranzi mijemo. Abantu hayo. Oya turayaga nico kiganiro. Reka mbazi gazo kuri cyo Obelix numvise umudeho yakoze n'umudeho umubereye cyane. Kubera iki yahisemo R&B cyane paraporo ya rap. Bosco bona yahisemo R&B cyane kuko jewe indirimbo manza kuraba ubutumwa ngira ntangene bungana. Sanze budashobora gukwira muri umudiho ndigundi mudiho nshiramo. Rero namba nagize uyu umudiho nakoze si rap ijana kwijana. Oya kandi uyu mudiho bazotahura batevye. Yes, Obe urakoze cyane kumwe uri kuraduhereza turishimiye cyane kandi yaragiye kuganira nawe kabisa ko uri umuntu mu bantu nemera bafite umutima mwiza bitanga urimo ariko ndabaza kubera iki management zo mu Burundi zitakubona ngo nawe winjire muri management kanaka muri label kanaka. Ega mu Burundi nta management ihari. Hariyo wombwira. Turazi nk'abakiri ko bari muri management ya label y'abantu. Turazi nk'abentoro bari muri management ya Empire. Aho sinshobora kuvuga oya canke ego gusa nagomba ce ndaguha insiguro ya management n'umuntu akumenya vyose urumva do A a Z namba wiga kurihira ishure vyose aho uba ivyo wambara ivyo urya donc vyawe wa mwuga wawe ukora vyose akakumenya vyose eske nga lebo n'abaririmbyi baba bari kuri studio bakorera ahantu kuri studio imwe bamenywa n'iyo studio ibakorera ivyo bikorwa baramenya ingene bari hano bivaye n'ibikorwa bahakorera mugabo ntibakurikirana no muhira ngo ingene babayeho niyo tandukaniro. Merci beaucoup ndazi ko ni benshi batazi isiguro batabizi kandi hati ko tuvuga tugira ka briefing gusa tuvuga ibintu bikeya sino ugiye kuri Google twe kidashaka consulta ama Google mama mushaka umuntu akonsulta ama Instagram WhatsApp Twitter YouTube zamuributsa abantu barabe na Google hajya ni umuntu nuba ariko kushaka kuri umunsi Obe nta muntu aramurondera ati ngo mbe manager wawe ndagukurikirana ibikorwa byawe akora ku mutwe wiwe. Bo bariho mugabo nibaza ko dukuze kandi umuntu wese abazi icyo ashaka ntuzone umuntu akurondeye wibaze ngo ariko akurondera ngo kugira ngo aguteze imbere wewe nawe nabashaka gutera imbere muri ibi canke biriya sivyo. Rero ikintu gihari n'igiki barandondera ariko hari ibintu tudahurizako niko no kubwira kugira ngo uronke Obelix muri management yawe usabwa iki? Ivyo nibiyago tugira inbox sinoca nza kubivugira ngaha kuri kamera zanyu. Yes, bakunzi banda TV nko muvyumva Obelix ibintu ariko arakora ni vyiza ariko afise ibintu birebire kugira ngo yinjire muri management y'umuntu. Obe tugaruka kuri feedback za Tabura uri kuzakira gute kwa rimwe bagenzi bawe bayikritika gute bayivuga gute neza inki kuri Tabura feedback zayo giko zakira gute kwa rimwe bagenzi bawe? Oya ni nziza cyane vraiment novuga 90% vraiment barayishimye zimeze neza barayishimye ndibaza na uhorura aba YouTube bo biraba YouTube ukabibona ariko nako ndihuza ego benshi kandi ndabashimiye cyane abamenyesha amakuru abaririmbyi bose ndabashimiye n'abajyantu basanzwe bakurikirana umuziki ndoni ndabashimiye ko utaronse comment ejo ntuzomenya ibindi bintu wokora ariko commentaires yazonye zirakwereka ikindi kintu ushobora gukora. Obe tumwitegeke iki rero inyuma ya Tabura? Bo je ndakunda avuga ko kazoza kazwi n'Imana reka turindire jewe ico nzokora nze ndavuga ivyo nakoze simvuga ivyo nzokora ariko mvuga ivyo nakoze. Ariko rero nkuko mubona jewe sinahura na Obelix umuhungu afise impano nk'ingwa agende anjana ukunyene atamaye akapela gatoyi
ndi nkunda ndabashimye gato ubanza umpe bashakunda bayingwe bankubite kunoke bose ndabatsi n'ibirara nibatumkutumkwe aho karakwiye unsize mu ikorosi mzee yes bakunzi ba Ndaha TV nko bibona twari kumwe na Obelix mu kiganiro cyacu cyari giteye igomwe ndibaza ko mwadukuri yabo bakuna gushaka kwiherezo twabasabe ko mugira subscribe like share kugira ngo mushikirize n'abandi ubutumwa bwatanzwe na Obelix mushikirize abandi icyo Obelix yunguye mu mutima yanyu no mu mutima wakunda umuziki w'u Burundi so akajambo kamwe kanyuma yoshikiriza naka bode nta kandi nama mvuga ni bwa bumwe dukundane dukunda ivy'iwacu dufashanye dutezanye imbere nta bindi vraiment. Yes bakunzi ba Ndaha TV reka natwe tubike bianure tubasabe yuko ngo dukurikirana mwongera mudutega amatwi kenshi gacoka mu biganiro byacu kugira ngo mubone ni hehe umuziki w'Urundi uri korashika ni hehe ugwaye ni hehe utugomba gukosora kugira ngo abarimvyi bacu batera imbere umuziki w'Urundi utera imbere natwe igihugu cyacu kironke ishema mu makungu so reka tubashimire kwa mwadukurikiranye twongere tubasaba yuko n'undi munsi zo mutumira Obelix yuko yotwita basibye Obel ego yes mbanguka ego nkuko abangutse vraiment murakoze cyane tuzadusubira ciao.